Itorero, Itorero, bienvenue dans votre site. Itorero. Ivyiyumviro dukesha Rudoviko Rwagasore mu majambo yiwe. Ninde umuganwa wa Rudoviko Rwagasore? Intumbero ziwe muri politike mu gutunganya igihugu nizihe? Abenshi mu Barundi muzi ijambo yashikirije umugambi wiwe utsinze amatora yatujana mu kwikukira. Ni bake rero bazi ko Rwagasore yanditse vyinshi, yavuze vyinshi, yerekana koko intumbero nyamukuru ku bibazo vyari bihanze Abarundi muri ico gihe. Ivyo bibazo vyari vyerekeye cane cane ikibazo cyo kwikukira. Ikindi kibazo nyamukuru cari cerekeye ugushira hamwe Abarundi, kuko ipolitike y'umuzungu umukoroni yari kubagaburamwo kubiri canke gutatu. Rwagasore yaragize ico abivugako. Iyindi ntumbero nyamukuru nivyerekeye iterambere. Yaravuze cane ku bijanye n'iterambere, ku bijanye itunga ry'igihugu n'itunga ry'Abarundi, ibyo bita amakoperative. Yari politike yashize imbere rwose, kuko yabona yuko ishobora gukiza Abarundi n'Uburundi. Rero twagize Imana, hari umushakashatsi w'umufransakazi yasohoye igitabo. Ico gitabo yacandikanye n'uwundi mwanditsi mushakashatsi w'umurundi. Uwo mufransakazi yitwa Christine Delorier, uwo murundi yitwa Domitien Nizigiyimana, bose n'abashakashatsi mu bijanye n'akahise. Iki gitabo canditswe mu 2012 niho casohoka. Iki gitabo ni igitabo gihambaye cane, ni bake bashobora kugisoma. Nagize Imana yuko Christine Delorier twahuye, duhurira ku bagenzi bamwe, aratubwira ivyamushikiye ahejeje kwandika iki gitabo. Yashaka kugitanga mu bushikiranganji bw'indero, ariko mu bushikiranganji bw'indero bwo muri ico gihe ntibashimye kugifata. Yisanga rero afise ibitabo vyinshi, yabuze ico abikoresha. Hanyuma rero ndamusaba vyinshi, kuko nari natanguye kwigisha urwaruka rwabishaka akahise ku Burundi. Ubu rero nifuza yuko twobandanya kumenyekanisha iki gitabo, kuko ni igitabo gihambaye cane muri kahise ku Burundi no mu ntumbero nziza zofasha Uburundi, kuko ntituvyibagire intsinzi yo muri 1961, intsinzi ya Rwagasore yari intsinzi y'Abarundi. Abarundi bashimye gutsindira ukuguma hamwe ari Abarundi. Muzi ko mu Rwanda kuva muri 1959 bashimye inzira yo kugaburamwo Abanyarwanda. Abarundi rero batsindiye ibi vyiyumviro vya Rwagasore. Birakwiye rero yuko Abarundi bubu batararonka amahoro kuva hapfiriye, tworaba neza iyo ntumbero Abarundi bashimye, ariko abanyepolitike
bakabahemukira kuva muri ico gihe gushika ubu. Umuganwa Rudoviko Rwagasore, imboneza y'umugambwe mukuru waharanira intahe yo kwikukira ku Burundi mu gihe cyo kurondera kwiganzura intwaro y'igikoroni, yari umuhungu w'imfura w'umwami Mwambutsa Bangiricenge. Yagandaguwe igihe cyo ku mugoroba muri Gitugutu 61. Umugambwe wiwe Iprona umaze indwi zikeyi utsinze amatora. Inyuma y'iyo ntsinzi, umuganwa Rudoviko yari yabaye umushikirangoma wa mbere, ubu twomita mushikiranganji w'ingoma y'u Burundi bwari bwimirije kwikukira. Igandagurwa ryiwe ryateguwe n'abansi biwe bari bacuditse n'intwaro gikoroni. Ryaraciriyemwo inzira yari atumbereye mu vya politike, maze igihugu cose gicakirwa mu gahundwe. Kuva ico gihe izina ryiwe ryibutswa ko ari incungu y'igihugu mu Burundi. Yashengeye atarashikana imyaka 30, afise inguvu n'ishaka rinini ryo gukorera igihugu. Rwagasore uno munsi ari mu bantu bo hambere abakurikirana ivya politike mu Burundi bahurizako. Bamuhurizako ko ari incungu, ariko intumbero ziwe za politike batazizi cyane kandi batanazishira imbere. Abantu ariko baramwibuka mu mvugo no mu vyo bayaga. Mu mihingo myinshi y'igihugu hariho ivyibutso biriko ishusho yiwe. Ifoto yiwe iramanitse mu biro bitari bike mu Burundi. Umunsi w'igandagurwa ryiwe ni umunsi mukuru. Itariki 13 Gitugutu bama bamwibuka, bibutsa n'ijambo yashikirije. Ubu rero twifuza koko kumenya no kumenyekanisha ivyo vyose yashikirije. Ningene dushobora kubona Rwagasore mu gihe ciwe. Mu gihe ciwe twibuke ko muri Afrika yose abanyepolitike bo muri ico gihe abenshi baharanira ukwikukira. Abarundi rero inyuma ya Rwagasore barahagurutse koko barondera ukwikukira. Ariko Rwagasore wenyene ni biki vyatumye afata iyi ntumbero nk'iyabandi b'ibihangange twovuga muri Afrika, Kwame Nkrumah, Sékou Touré, Nyerere n'abandi. Ingene rero twozirikana Rwagasore n'ivyiyumviro vyiwe muri politike. Ubwa mbere twihweze neza ingene yigishijwe. Rwagasore yari umuganwa yize twoshira hagati y'ibiringo bibiri. Amajambo Rwagasore yashikirije amwerekana ko yari umuntu w'iteka n'ubuntu kandi yize. Yubaha kandi agamburukira intwaro y'umwami yari imaze ibinjana n'ibindi, kandi yakuriyemwo kuko yari umuhungu w'imfura y'umwami Mwambutsa. Yabayeho kandi mu gihe c'intwaro y'igikoroni,
nawe nyene itari imworoheye co kimwe n'abandi barundi. Mu bwana bwiwe yarabona ivy'ibwami kandi akamenya n'imico n'amateka yaho kubera ko yari umuganwa wo mu nda y'ingoma. Rudoviko Rwagasore n'ivy'ubukristu yarabiremeyemwo kuko yari azi umusaraba n'intebe y'ishure byari byazanywe n'ababirigi. Yize mu mashure y'abihebeye Imana, hanyuma aja mu mashure makuru yariho muri Rwanda Urundi nka Groupe Scolaire ya Strida no mu Bubiligi. Ari mu barundi ba mbere bagiye kwiga muri kaminuza. Muri ico gihe yari mu birabure bake bateye imbere. Rwagasore rero murumva ko yagize indero zibiri. Izo rero nizo zamufashije kugira ubwa mbere ashobore kuvugira Uburundi kandi ashobore kuvugira n'ibijanye n'iterambere, iterambere mu mibereho, iterambere no mu bintu byinshi tuzi twese twize. Rwagasore aboneka ko yari umuganwa aciye ubwenge, yakuriye ibwami nk'uko tubivuze, kandi no mu kwemera kwaranze intwaro mbirigi. Yashatse kumenya kandi n'ibiri ijya nino nk'uko abibwira umumenyesha makuru muri 65. Ikindi camuranze ni ingene yitwararika ikibazo cy'ubutunzi. Aho yagenda muri kaminuza bamushize mu gisata kijanye n'intwaro, ariko we sico yashaka. Yashaka kwiga ibijanye na ekonomi, ibijanye n'ubutunzi, ibijanye n'iterambere. Yarakurikiranye ivy'uburimyi i Louvain hagati ya 64, 54, 56. Ariko ahanini we yaguma ashaka kurondera ivyo mwungura mu vyiyumviro no mu bwenge bijanye n'ubutunzi, bijanye n'amakoperative. Mu gihe yamaze i Buraya yaragendeye amahinguriro atari make, mbere yaramaze igihe ajejwe ishirahamwe ryo gucuruza Anvers muri 55. Kuva ico gihe amaze gutaha mu gihugu niho yerekanye ko azi vyinshi mu vy'ubutunzi kandi abikunda. Ikindi twovuga camuraje ishinga kigatuma nagira ivyiyumviro birashe kuri ico kibazo ni ingene yabona intwaro y'igikoroni n'abanyaburayi bikorera ivyabo i Burundi. Mu gihe c'amakoperative niho imigenderanire ya Rwagasore n'abakozi b'ababirigi ba leta mbirigi yatosekara bimwe bikomeye. Nivyo ugutumvikana byari byatanguye kuboneka kuva muri 56 igihe Rezida w'u Burundi yariho muri ico gihe yigijeyo urwandiko rw'umuganwa rwarondera gushiraho ibwirizwa shingiro. Icababaje Rwagasore kwabaye ukurwanya amakoperative
n'ukwankiriza ico cose bakavukire bashima kwigira inama. Ivyo tubibona mu nyandiko nyinshi. Ni ukuvuga ko yabonye ko ababirigi ntibashaka ibintu bivuye mu vyiyumviro vy'abarundi bonyene, bashaka abo bakoresha. Ivyo rero vyatumye Rwagasore agira imigenderanire mibi n'abakoroni bo muri ico gihe. Ariko naho bashwana baharira ntiyigeze abatuka, yaguma basaba cane cane ko bokorana. Niho yavuga ati ukwikukira mubimenye ko butegerezwa kuza, twosaba rero yuko bwoza turi kumwe namwe, nayo ahandi birashoboka yuko buza tutari kumwe. Ati ivyo bikazoba ukungene muzokwifata mu gihe tubashikirije ivyiyumviro vyacu. Itorero, itorero, itorero. Bienvenue dans votre site. Itorero.